turabifurije nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu bene umuryango wanyu umunsi mukuru mwiza, twongera tubakengurukira kuba mwihagurukiye mwebwe nyene mukaza kudutera iteka kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Tuwifurije kandi mwebwe mwese turi kumwe muri kino kibanza kuba mwagize akigoro mukaza kubana natwe, eka tukanawifuriza abantu bose baba muri kino gihugu cyacu. Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cyacu, banyakubahwa mwese mu byagiye ngaha, bakoresha mwese namwe bakozi dusangiye imirimo, kuri uno munsi uri hejuru tuvyagiye ngaha kwibuka inshungu z'abakozi bagandaguwe n'abakoresha babo bazira akarenganyo kariganje mu kazi, akarenganyo kabwirizwa abakozi kuko abakoresha bari babagize abaja babo. Gutyo abakozi bafata ingingo yo kuvyiyamiriza, abakoresha nabo bafata ingingo yo kubagwanya gushika n'aho amaraso aseseka, inganda ziratutira. Hari mu mwaka w'1886 mu gisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma y'ivyo vyabaye, haciye haba inama mpuzamakungu mu gihugu c'Ubufaransa mu mwaka w'1889 yaciye ishinga umunsi w'igenekerezo rya mbere Rusama nk'umunsi mpuzamakungu uhariwe akazi n'abakozi bivuye kuri izo ncungu. Imbere yo gushikiriza ingene vyifashe hano mu gihugu cacu, twagira dusabe umurundi eka n'umunyamahanga wese ari ngaha afate nka nkama iki civugo nyamukuru c'uwo munsi mukuru hano mu gihugu cacu, naco kikaba ari iki gikurikira: ibikorwa nibyo teka umurundi wese akoresha impano yiwe mu kubaka imbonakazoza. Ico civugo kiragaragaza neza ko dukwiye guha agaciro akazi mu guharanira twese akazi kabereye, travail décent. Akazi kabereye nako nakazi umuntu akora hanyuma nako kakamuha imubeshaho atiriwe araja gusega, mbere kakamukaniriza akazoza. Mu kazi kabereye kandi amasendika arigegeka, gutyo ibiganiro bigakomera, bigatuma haboneka n'amategeko atuma akazi gakorwa mu mutekano ntangere. Twagomba rero nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi tubashishiriza imyitwarariko nyamukuru y'abakozi muri kino gihe. Yitari mike yarashishirijwe mu rwandiko kwayo umushikiranganji vyajejwe harimwo akazi, akaba yararigarutseko mu mubonano twahawe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi igenekerezo ry'indwi mu kwezi guheze uyu mwaka nyene ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Hari n'ibindi vyashikirijwe n'abaserukira abakozi n'abakoresha bitavye uwo mubonano. Tukaba tuboneyeho akaryo ko gusubira gukengurukira rimwe biboneka nyen'icubahiro kuri uwo mubonano yaturonkeje. Tukaba twizera ko ibiganiro bigiye kubandanya ku bintu nyamukuru biri uwo rwandiko. Ibibazo nkoramutima vyashikirijwe n'ibi:
Itegeko rigenga abakukuruke rifatiye ku muhango nyenicubahiro yashikirije mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ikibazo cy'ibohorwa ry'imishahara n'uturusho dutandukanye bijanye itunganywa ry'amashirahamwe ya leta afise amategeko yihariye, ibiganiro mu kazi, umwidegemvyo w'amasendika, gutegereza akazoza abakozi, intererano z'abakozi ku vyerekeye gutekereza akazoza abakozi, ishirwaho ry'amategeko mperekeza agenga ibitabo by'amategeko agenga akazi, gutera umukono ku yandi masezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT, intwari ibereye bonne gouvernance, icanyuma gukingira ibidukikije. Ubwa mbere twagira tugarutse gatoya kuri bimwe ku byo twavuze aho hejuru. Ni itegeko rigenga abakukuruke. Turashima kubona nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarateye umukono ku ryo tegeko rigenga abakukuruke. Umuhango yari yahaye abakukuruke wo guteza imbere imibereho yabo ni ikimenyetso gikomeye kandi kitabesha cy'ububasha bwa leta bwo kubahiriza agateka ku bakoreye igihugu. Nyakubahwa mu cegera c'umukuru w'igihugu, turashimiye nyenicubahiro ko atayaga amasigara acishaga, kuko ahejeje gushyira umukono ku itegeko ritomora neza ingene ibyo mwemereye abakukuruke bigiye gushyirwa mu ngiro. Inani mpuzamasendika zirasaba kuboneka vuba n'irindi tegeko riraba abakukuruke bo mu bindi bisata by'abakozi bitari muri iri tegeko. Umukono ukashyirwako kuri iryo tegeko rigenga abo bakozi, aho ni mu gisata ca secteur public et privé, nk'uko amategeko mpuzamakungu y'akazi mu gihugu cacu abitegekanye. Ubugira kabiri ni ikibazo kijanye n'ubuzima buzinze n'ibibazo byo kwiyunguruza. Inani mpuzamasendika z'abakozi zirasubiye kumenyesha ko ubuzima mu Burundi bubandanya kuzimba cyane, bigatuma ubushobozi bwo kwikenura ku bakozi bugabanuka cyane. Ivyo bituma imiryango myinshi idashobora kwironsa ijanye neza nko gufungura, kuraba aho baba, kwivuza no kugura imiti, kwigisha abana no kuronka ivyambarwa, tutibagiwe ikibazo c'ibitoro bitaboneka bituma gutwara abantu n'ibintu biguma bizimba mu gihe imishahara y'abakozi iguma uko iri. Ivyo navyo bituma abakozi batoza ku kazi badatekanye, akazi kagaca gakorwa nabi n'umwimbu ukagabanuka. Inani mpuzamasendika z'abakozi ziboneyeho akaryo ko kubamenyesha ko ikibazo c'ibura ry'igitoro n'amababara mabi bisongera isibe mw'iduga ry'ibiciro, bigatuma gutwara abantu n'ibintu bihungabana bikomeye. Vyongeye, ihindanuka ry'ibihe rirashobora gutuma umwimbu ugabanuka, ari naco gituma inani mpuzamasendika z'abakozi zisaba kubahiriza ibidukikije mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ntitwokwibagira ikibazo c'umuyagankuba n'amazi vyabaye umuzibibuye mu bice bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu, bigatuma ubuzi buhungabana mu bisata byinshi, imibereho y'abanyagihugu igasubira inyuma. Mugabo ntitworeka gushima ingingo zimwe zafashwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nko mu gisata c'ubutare, aho wenyene yihagurukiye mu kukizamura. Tukaba tumusaba ko yobandanya muri iyo ngendo kugira ikigega cy'igihugu kibomboka.
nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, inani mpuzamasenduka z'abakozi zirasavye ibi bikurikira kugira ivyo bibazo bitorerwe inyishu. Isubirwamwo ry'imishahara y'abakozi hakurikijwe uko ibiciro vyiyongera kw'isoko kugira ngo ubushobozi bwo kwikenura ntibugume bugabanuka. Gushira inguvu nyinshi mu kugwiza umwimbu wo mu gihugu na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tugabanye ibyo dusumira mu mahanga bizimvye. Gutorera inyishu irama ikibazo c'igitoro kandi yihuta kuko gifise uruhara runini mu gutuma ubuzima buzimvye. Kubandanya kugabanya igwirirana y'amakori n'amatagisi mashasha uko umwaka utashe. Gutorera inyishu irama ikibazo c'amakara n'amazi. Kwemerera amakinga, amapikipiki na tukutuku bitwara abantu n'ibintu gukora neza, binashobotse bakarenga ku biraro biri mu makaritsiye. Ivyo bizofasha kugabanya ibiciro vyo kwiyunguruza n'igabanuka vy'ibiciro by'ibidandazwa. Kugurura urudandazwa kuri bose babishoboye aho kubihereza ba nkunzi monopole d'importation, de production et de commercialisation des produits de première nécessité. Kugerageza gutorera inyishu ibura ry'amahera y'agaciro devise bituma ibintu vya nkenerwa bitaboneka n'ibintu vya nkenerwa mu mahinguriro menshi bikena, bikibonekeza cane cane nko muri OTB, Sosumo, Brarudi n'ahandi nko mu mashirahamwe akora n'ayadandaza imiti. Gushiraho umugambi wo kugwiza uburaro logement sociaux muri iki giciro byo gupanga amazu vyabaye indani. Gukomeza ibiganiro bihuza leta, abakoresha, abakozi, amashirahamwe yigenga hamwe n'abahinga kugira ngo hafatwe ingingo zibereye zifasha abakozi n'abanyagihugu bose kubaho bibereye. Ubugira gatatu, ikibazo c'ibohorwa ry'imishahara n'uturusho dutandukanye bijanye. Inani mpuzamasenduka z'abakozi zirasubiye kumenyesha ibohorwa ry'imishahara y'abakozi ritisunze amategeko y'akazi, vyongeye n'uturusho dutandukanye ku mishahara turacaboshe. Ivyo bituma abakozi babura ayo bacira n'ayo bamira. Umukozi arakeneye guhabwa impembo ibereye ijanye n'ivyo akora n'igihe amaze akora. Ibi vyatumye haba ukudashira umutima mu nda n'ingaruka mbi ku mwimbo mu buzi butandukanye. Ni ngombwa ko politike y'imishahara isubirwamwo mu buryo buboneka neza, ishingiye ku bumenyi, uburambe n'uruhara rw'umukozi. Inani mpuzamasenduka z'abakozi zirasaba ko habaho ibiganiro bihuza leta, amasenduka n'abahinga kugira ngo hashishweho uburyo bubereye bwo gutanga no gusubiramwo imishahara bifatiye kuri SMIC izoba yasubiwemwo. Ubugira kane, itunganywa ry'amashirahamwe ya leta afise amategeko yihariye. Inani mpuzamasenduka z'abakozi ziramenyesha ko amashirahamwe ya leta akora akurikije amategeko yihariye ko yoronswa uburenganzira bungana n'abandi bakozi ba leta mu kwitunganiriza akazi kabo n'ibindi bikorwa vyabo na burya bagonga n'amategeko atandukanye. Inani mpuzamasenduka z'abakozi zirasaba ko leta isobanura neza amategeko agenga ayo mashirahamwe kugira ngo abakozi bayakoramo bahabwe uburenganzira bwabo bwose atandukanye. Inani mpuzamasenduka z'abakozi zirasaba ko amategeko amwamwe yasohotse mu 2024 asubirwamwo kuko atubahiriza amategeko mpuzamakungu n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko y'akazi kandi akabangamira uburenganzira bw'abakozi ayo nayo. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/50 ryo kuwa 2022 ntwarante
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rijanye n'ibohorwa ry'imishahara mu kurusa zitandukanye bijanye itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero imwe agakwego 16 ryo kuwindwi ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rihinduye itegeko cy'ikirangaje nimero imwe agakwego 2024 ryo kuwa 13 mu mukakaro igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda rijanye n'itunganywa ry'amashirahamwe ya leta hamwe n'itego cy'umukuru w'igihugu nimero imwe agakwego 17 ryo kuwindwi ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rihindura itegeko cy'ikirangaje nimero imwe agakwego 23 ryo ku 26 mu kakaro igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani rijanye n'itunganywa ry'ibigo vya leta. Ubugira gatanu ibiganira mu kazi dialogue social nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi abakozi n'abakoresha turashima ko kuva ku mwaka wa 2011 twasiga imbere ibiganiro iyo hari ibibazo bibangamiye imigenderanire hagati yacu. Ivyo bikaba byarashobotse kuko muri uwo mwaka urwego nshingwantwaro rwa leta ruserukiwe n'umushikiranganji yaraje ivy'akazi yaganiriye n'abaserukira abakozi n'abakoresha gushika naho dushira umukono ku masezerano atunganya ibiganiro mu kazi ariyo twita mu gifaransa Charte nationale de dialogue social. Tumaze imyaka igiye gushika kuri 4 turiko dusubiyamwo ayo masezerano kugira ngo ajane n'ibihe muri baba kazi haba ngaha mu Burundi iwacu canke mu nzego mpuzamakungu. Turizeye ko mu minsi itari kure urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi ruzokwemeza integuro rwarungikiwe n'abagize ibiro by'urwego rushinzwe ibiganiro mu kazi Comité National de Dialogue Social. Kuri twebwe iki kibazo kiroroshe kuko mu ntambwe zose icyo rwakashingiye ko harimo abaserukira urwego nshingwabikorwa rwa leta. Icyifuzo cacu uyu munsi ni uko ayo masezerano mashasha amaze guterwako igikumu hota vuba hafatwa ingingo zose zankenerwa kugira ngo aje mu ngiro. Mbere ahubwo tugende turondera gutera iyindi ntambwe kugira urwego rujejwe ibiganiro mu kazi ruduzwe ruje muri za nama nkuru z'igihugu ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu ritegekanya mu ngingo yaryo y'amajana 275. Aha rivuga ko iruhande y'amanama atanu atomowe muri iyo ngingo y'amajana 275 ibwirizwa shingiro ryunganira ibwirizwa shingiro ritomora amabanga y'inama nkuru y'igihugu abazigize n'ingene zikora rishobora gushiraho n'izindi nama. Muri ubwo buryo twebwe abakozi n'abakoresha tubona ko tuzoba turonse urwego rukomeye ruzogiriranira hamwe hanini igihugu cacu mu nzira yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Turanasavye yuko inzego z'ibiganiro komite de mediation ziri mu buzi butandukanye zokora nk'uko amategeko aziha ububasha. Tuboneyeho gushimira nyakubahwa umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta be no gutenza akazoza abakozi ku ntumbero nziza imuranga yo gushira imbere ibiganiro n'ingingo mu kazi. Turamuteye intege ko yobandanya muri iyo ntumbero nziza. Ubugira gatandatu umwidegemvyo w'amasendika. Umwidegemvyo wo gushinga no kwinjira mu masendika n'uburenganzira burekuye n'amategeko, ariko birashika kenshi aho kubahirizwa uburenganzira ari umugani. Nk'uburorero nitotwezwa ry'abakozi mu bisata bimwe bimwe aho banka ibiganiro mu buzi eka mbere
hakirukanwa n'abaserukira abandi babahora ibikorwa by'amasendika. Aha twotanga akarorero nko mu gisata cyo gucungera abantu n'ibintu, societe de gardiennage. Inani mpuzamasendika zirasubiye gusaba kwemerera amasendika gukorera ku mugaragaro bitobamwo intambamyi arogushyiramo amasendika. Inani mpuzamasendika z'abakozi zirasabye ko leta yoshiraho uburyo bwo gukingira abaserukira abandi mu masendika, kandi abakoresha n'inzego za leta zimwe zimwe bakigishwa kubahiriza ubwo burenganzira. Inani mpuzamasendika zisaba leta ko itegeko ritegeka abakoresha barenganya mu kwirukana abakozi bitwaje igikenye canke babahora guserukira abandi ko boza bariha ku gatwe kabo indishi zisabwa na sentare, gutyo leta yoye kuguma ihahombera kandi hatuzwe akarenga. Byongeye hagasubizwa mu kazi abirukanywe barenganye, hanyuma imanza z'abaserukira abandi zokwihutishwa mu kuburanishwa no mu gushyirwa mu ngiro kugira bashobore kurangura amabanga yabo atantambara. Ubwindwi, gutegereza akazoza abakozi, protection sociale. Ku bijyanye no gutegereza akazoza abakozi, inani mpuzamasendika z'abakozi zirababazwa ko mu Burundi uburyo bwo gukingira abakozi mu kazi bukiri hasi cyane, bigatuma abakozi benshi bahura n'ingorane zitandukanye, kandi imiryango yabo ikarushiriza kuba mu mwiheburo kuko batabona neza kazoza kabo mu bijanye n'ubuvuzi, pansiyo canke ibindi bikenewe. Mu gihe abakozi bakingiwe bituma bagwiza umwimbu kubera kazoza kabo gatekanijwe neza. Nico gituma inani mpuzamasendika z'abakozi zisaba ko urugero batangirako intererano, plafond de cotisation, rusanzwe ruhari rwoduzwa. Kandi hari n'igice kinini c'abakozi na cane cane abakozi bari mu bisata bitararonka n'amategeko y'akazi abigenga, yuko nabo nyene boshishwa mu nguvu kugira ngo bateganijwe kazoza. Extension de la couverture sociale à l'économie informelle. Byongeye inani mpuzamasendika z'abakozi zirasabye ko abakozi bakorera mu mahanga bitabera imigaha bakingirwa mu buryo bwose, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, kugira ngo nabo ntibasigare inyuma tenzo kazoza no kuronka umwidegenzo mu kazi. Ubugira umunani, intererano z'abakozi ku byerekeye guteganiriza kazoza abakozi. Inani mpuzamasendika zirasabye kwiharurwa ry'intererano mu guteganiriza kazoza abakozi, cotisation, bose yo kwisunga amategeko, umushahara urimwo byose, salaire brut, nk'abagengwa na code du travail, kugira baronke pansiyo yisunuye. Inani mpuzamasendika z'abakozi birasabye ko abakoresha bose bo kubahiriza iryo harurwa ry'intererano mu gutekereza kazoza abakozi. Turasaba ko muri INSS koba gutandukanya amakonti y'intererano, cotisation zo mu bisata bitandukanye, igisata ca leta secteur public, ibisata byegamiye leta secteur public, n'igisata c'abikora utwabo secteur privé. Mu rurimi rw'igifaransa twovuga ko hoba séparation des comptes cotisants des secteurs publics, parapublic et privé. Ugw'icenda, ishyirwaho ry'amategeko mperekeza agenga ibitabo vy'amategeko agenga akazi hamwe no guteganiriza kazoza abakozi. Inani mpuzamasendika z'abakozi zirasabye ko ayo mategeko yosohoka vuba kandi akamenyeshwa ku mugaragaro. Ku bijanye na code du travail, birasaba ayamaze kwemerwa ko yoja habona, ayasigaye nayo cane cane ayajanye n'abakozi bo mu nzu hamwe na bamwe batahora bafise amategeko bagenga mu buzi bakora secteur informel.
ubw'icumi gutera umukono ku yandi masezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT. Inani mpuzamasendika z'abakozi zirasavye ko leta yotangura ibiganiro biganisha kwemeza ayandi masezerano ahambaye cane cane no gukingira amagara y'umukozi ku kazi no gukomeza akazoza abakozi santé sécurité travail et sécurité sociale. Aho ni isezerano 185, 187 hamwe n'102 hamwe n'ayandi ajanye no gukinga ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane isezerano mpuzamakungu 190. Ubwa 11 intwari ibereye bono guverinance nyakubahwa twegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turashima intumbero yafashe yo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Nubwo biri uko impinga irashaje ndende kuko ubuzi bwa leta n'amashirahamwe yayo baratatangwa hamwe hisunzwe ka mwana wa mama imigambwe canke ibiturire. Mu masoko ya leta marché haracibonekeza akamwana wa mama n'ibiturire, ugasanga amasoko ahawe abatabishoboye bikagira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu n'imibereho y'abakozi n'abanyagihugu. Ko leta yafashe umugambi wo kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta stratégie nationale de lutte contre la corruption, mukaba mwarabikuzemwo n'abaserukira abakozi, turabibakengurukira rwose. Mugabo dusaba yuko uwo mugambi woja mu ngiro bimwe biboneka n'izanira mu bisata byose by'igihugu abaserukira abakozi batibagiwe. Hari n'ikindi gifise ingaruka mbi mu masoko ya leta. Dufatiye nko mu gisata cy'inyubako infrastructure, intumbero leta yafashe yo gukoresha ibikorwa byose amashirahamwe ayikubwira gusa ubuha na ARB, aho yayo mashirahamwe ari akora ibyigwa etude akaba ari nayo abishyira mu ngiro execution, akongera akaba ari nayo nyene yirimbura control ivyo bita mode d'exercice en régie, turetse ko atacemeza ko ivyubakwa muri ubwo buryo biba bikwije ibisabwa mu buhinga. Iyo ntumbero yatumye amashirahamwe atari make y'abikorera ivyabo muri ico gisata ahungabana, ayandi mbere arugara, akazi karahungabana, n'abakozi barasezererwa n'abakoresha babo. Gukingira ibidukikije ubwa nyuma, inani mpuzamasendika z'abakozi zirarajwe ishinga n'ihindagurika ry'ibihe rifise ingaruka mbi ku bakozi. Izo nani zirasabye leta gushiramwo abaserukira abakozi n'abakoresha mu migambi yo gukingira ibidukikije no guhangana n'inkurikizi z'iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gusozera, nyakubahwa twegera cy'igihugu cyacu cy'u Burundi, banyakubahwa mwese muri ngaha, imbere yo gusozera rino jambo twagira twibutse igikorwa nyamukuru c'amasengero ko ari uguterera mu iterambere ry'abakozi n'akazi, ntiyofatwa nk'intambamyi ku bakoresha bamwe bamwe canke leta nk'uko hariho ababibona gutya. Ni naco gituma dusubiye kwiyemeza gutanga intererano yose ishoboka mu kugwiza umwimbu no gukomeza iterambere mu kazi biciye mu biganire iho cose bishoboka, kugira dutere mu mbono kazoza y'Uburundi bwifashe 2040 pays émergent n'Uburundi buteye imbere 2060 pays développé. Ariko amasendika arasaba ibibazo biba bishishirije byoronka inyishu. N'iki kibazo cy'ubuzima buzimvye gifatanye n'ico kubura igitoro kiraraje ishinga abakozi n'abanyagihugu benshi. Nyakubahwa twegera cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ntitwokwibagira gusubira kubashimira ku kungene mwama mwitwararika neza y'akazi n'abakozi, tunabasaba kubandanya muhagararira ibiganiro mu kazi. Niharambe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, nihahangame amasendika aharanira agateka k'abakozi, nihahangame ibiganiro mu kazi,
nihangama akazi kabereye. Murakoze cyane mwese.